Nzi bahori Kanani TV ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi Imana yari yashyize ku mutima kutwoganira. Ndagomba ko tuganira n'abantu bubatse n'abitegura kubaka. Kubera urabona uyu munsi Satani ariko arakorera ku miryango cyane, ariko arakorera ku ngo cyane, ariko nagira dusubire tubiganire. Dusubire twiyumvire. Kuko ibi bintu umenga abantu babijamo bagiye gupima, bagiye kugeza. Rero ndashaka uyu munsi kuri dusubire twibukanye. Tumaze kubivugana kenshi n'abandi barabivuze, ariko ndumva ndongowe by'ukuri kuganira n'umuryango, kuganira n'abafitiye, nabitegura kubaka. Rero mbere ko dukora ico kiganiro, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, uri mwiza kandi ugira neza. Ndagushimira umugambi wawe mwiza wowe ubwawe witangurije mu itongo rya Edeni kurema umuryango ukawuhezagira kandi ukawuha amategeko ngenderwako. Ndasenga rero nsaba ngo unkundire mwami Imana mwe muyera azabane nandi kugira ngo andongore muri iki kiganiro ngiye gukora. Jenye ntacyo nobwira abantu ngo kibafashe, ariko nsabye ubushobozi bwa mpemu yera. Nasame wewe uvuge, uganiriza imitima y'abana b'Imana kugira ngo ifashwe, ihindukire ive mu buzimire Satani ariko aratereza abantu b'Imana kugira ngo bahushe umugisha Imana yabateguriye. Mana ndagushimiye kwemeye kungira igikoresho cyawe uyu munsi, hanyuma icubahiro n'amashimwe bigarukire wewe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero gituma mvuze nti tuganire ku muryango. Satani ariko arakora mu buryo buteye ubwoba. Ariko arakora mu buryo buteye ubwoba gusambura umuryango. Kandi umenye ko Satani asambuye umuryango, abasambuye ibihugu, abasambuye akazoza k'igihugu, abasambuye kazoza k'umuryango, abakishe. Rero Imana iyo wowe ugiye kubaka urugo, ukagubaka uko Imana yacizeho amategeko. Ariko urazi ko ibintu by'Imana nasanze abantu tubisuzugura, mugabo ibintu by'abantu bakoze tuvyubaha. Iyo uguze telefone, ikintu cya mbere ukora uraba manuel yayo, ukaraba mbega iyi telefone ndayatsa gute, ndayisharja gute, harimo ama option ameze gute, amategeko bavuga yayo kugira ngo irambishe umuriro nibiki. Urabanza ukabiraba. Yaba na televiziyo urabanza ugasoma, ukaraba wayikoze amategeko agenga iyo televiziyo kugira ngo ishobore gukora neza. Abantu tukavyitondera. Ariko ugasanga uyu munsi ntidushaka kwitondera umuntu yashyizeho amategeko y'umuryango, umuntu yaremye uwo muryango kandi ashiraho amategeko ngenderwako kugira ngo uyu muryango ushobore kumera neza. Ugasanga abantu ntituvyitaho. Murumva icyo kinyoma cy'umugwanitsi. Ngaha mu ijambo ry'Imana mwitanguriro ku murongo ku gice cya 2 ku murongo w'18 aravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine. Hinge ndamuronderere umufasha bakwiranye. Muriko muravyumva? Imana murazi ko igihe yarema umuntu yatanguye kurema umugabo imbere y'umugore. Kandi Imana yatunganije ibintu byose byiza bibaho, yabitunganije. Nayo nyene yavuze ati ivyo nakoze byose ni byiza, ibihereza umugabo. Iramubwira ati wewe ni wewe ndabishikirije, ni wewe ubiganza, ni wewe bitegeka, ni wewe ubyita amazina, byose umugabo arabikora neza ku rutonde. Ariko Imana yaza kumuraba igasanga umugabo arijiriwe, igasanga umugabo amerewe nabi. Kuko mu byo yaremye byose Imana nta kintu na kimwe yaremye ngo gihure kigira ivyumviro bimwe n'umugabo bishobore gukorera hamwe. Pardon. Nta Imana yaremye. Imana iravuga ati no, reka nsubiremo, reka nkora ikindi kintu gishobora kunezera umutima umugabo. Imana irarema umugore, ngo imukura hehe?
yamukuye mu rubavu rwiwe. Kandi umugabo Imana ngo yaramusinzirije umugabo, abyutse asanga Eva arahari, niwe yanamwise izina. Aranezerwa, aravugishwa, arahinduka, agira akanyamuneza, agatembera mu itongo akabona ubwiza bw'Imana yaremye. Umugabo aruzuzwa. N'uyu munsi umugabo iyo ariko arafiyansa, umusore iyo ariko arafiyansa, abanezerewe, aba yumva ari ahantu yifuza ko uyo mugore yoza bakabana n'ingoga, aba ari ahantu. Ariko uyo mugabo akibagira ko ari nk'umugwanizi, ko ari nk'umwasi, yanga urugo adashaka ko rutera intambwe. Ibyo turavyibagira. Kuko umugore amaze kuboneka, umwe ko umugabo yanezerewe, Imana ishyiraho amategeko. Irababwira ati ibi biti byose biri hano muze mubirye, murabirekuriwe, kiretse igiti kimwe kiri hagati mu itongo kimenyekanisha ikibi n'iciza. Satani kubera azi neza ko Imana ari Imana igororotse, ari Imana igendera ku mategeko yayo, iravuga ati reka je mpende umuntu kugira ngo umuntu ndamutandukanye n'Imana. Ngira murazi ko amaze kujya kuri ca giti ko baciye bibona bambaye ubusa, kare bari batwikiriwe n'ubwiza bw'Imana. Urugo iyo hari ubumwe, iyo hari umwumvikano, ruba rutwikiriwe n'ubwiza bw'Imana. Murayaga mugahuza, mukorera hamwe bigakunda, mwakira abashitsi hamwe bikagenda neza, murasohokana mufatanye ukuboko bikamera neza. Mugabo iyo umwasi yamaze kuba imbuto mbi, rangaje irahinduka, gukorera hamwe ntibisubira. Hama kandi ukayobegwa ko hari umwasi ateye, umwe yawutera hehe mu itongo rya Edeni. Murazi ko Imana ibagije Adamu, yamubagije ati muri he ko ntariko ndababona? Yamubwira ngo ati ngo urumva ngo wa mugore wampa yankoresheje amakosa, wa mugore yampa, ariko umunsi amuronka yararirimbye, yararyohewe. Urumva kubera imbuto y'umugwanizi yari imaze kubibwa muri bo, baciye batana ku mwikomo. Ariko igihe wowe wabimenye neza ukavuga ngo uwo tugwana ntashaka ko tuba amahoro, akabazo kabaye cyari gikwiye kuba nuko mujya hamwe mukaganira, mukamenya muti umwasi arinjiye, none tumugwanye gute? Solution suko cyamuvuga ngo urumva utagize uko nshaka jewe mwaje mafu ndashaka kwigira, ndashaka kugira. No, uri ku gikorwa cy'Imana. Umva ko Imana yavuze ngo hinge ndamuronderera umufasha. Uri umufasha, uri umufasha. Kandi uwo mufasha ushobora no gusanga nawe afise ibikomere, afise ingorane mu buzima bwiwe, afise ibyo yahuye nabyo mu kahise bimunaniza. Rero wowe ni waba uri umufasha, utegetse kwitonda ukaraba ingene ushobora kumwumvisha buhoro buhoro. Kandi rwa rugo nababwiye ngo imodoka wayikoze akora n'amapièce de rechange. Iyo pièce ifuye ntiwocuva ari Toyota ngo tugenda muri Mercedes kurondera iyo pièce, ivyo kunda. Ni mpaka ugende hehe muri pièce za Toyota kugira ngo ushobore kurepara imodokari yawe. Samsung ntogenda muri iPhone kuronderera yaho nk'ipièce uyikoresha, ntivyoshoboka. Byose uja hehe mu ruganda rwahinguye ico kintu. Rero n'urugo n'uruganda rwashizweho n'Imana. Ntushobora kucuvuga ngo ubonye hari ikigoranye kinakunaniye kujera, genda ubwire ya Mana yaguhagwaruka. Kuko urugo n'umugambi w'Imana, si umugambi wawe. Uhura n'uyo mugore canke n'uyo mukobwa n'uyo mugabo muri kumwe si accident, n'umugambi w'Imana, ni igikorwa cy'Imana muriko. Rero igihe byanse, fukama musenge bantu b'Imana, genda ubwire Imana ibi biranse, nicyo turavyumvikanako. Imana izohagarara hagati muri mwebwe mutore solution. Uyu munsi umenga hari ukwihuta gusambura, hari ukwihuta guhagarika ibintu, ariko je harampora niyumvira mbe byukuri uba wamukunze uyo muntu, none uyo muntu usanze afise ikibazo wocumuheba kubera ico kibazo. Mbega umwana wavyaye igihe ahuye n'ingorane mu buzima, hari usanga ari umwana agorana, mbega ucumuta
cyangwa uramugwaza uramusengera uramuvuza uragerageza uburyo bwose bushoboka uramuhanura urarondera abamufasha kugira ngo asubire mu murongo. Mbega uyu mugabo we kweri kudashaka kumwihanganira ngo umugwaze nawe, cyangwa uwo mugore kubera iki udashobora kumwihanganira uvuge ngo uyu ni gwanje niwe Imana yampaye nta wundi. Rero bisigura ngo uyu munsi Satani yaramaze kujya mu bwenge bw'abantu arabumvisha ko byasa ari ibintu byo kureka. Umviriza, si ibyo kureka, si ibyo kureka. Urugo ni umugambi w'Imana. Urugo ni alliance, ntivaho. Naho abantu dukunda kwiyorohereza ngo urarondera uwundi, burya mariage Imana ibona nijya ya mbere nibona, iyindi ibyita ubusambanyi. Rero ndumva ngo bantu b'Imana umuntu wese asubire yiyumvire, mbega ibi ndiko ndinjiramo nibiki? Mbega amategeko Imana ivuga nayahe ku rugo? Imana irabwira umugabo ngo kunda umugore wawe, muproteje, korera urugo rwawe, sengera urugo rwawe. Wowe uzoza urongore hamuga umushaka kubaho ubuzima wahora ubaho ntibishoboka. Umugwani udashobora guca muri abo bagenzi bashobora guca muri ayo masaha utabwije ugasanga urugo rusambuye. Rero Imana ivuga ngo proteja urugo rwawe, proteja urugo rwawe. Reka ku expose umudamu wawe, reka ku expose abana banyu, reka gutera ibikomere abana banyu. Abantu uyu munsi turi egoiste, turikunda. Umuntu ntagishaka kwigora aravuga ngo byase mwaje pa ujahe. Abo bantu basigiye nde? Ubasigiye nde? Ko abo ari ingabire Imana yaguhaye kandi izobakubaza. Uri mu gikorwa cy'Imana, rero uteza kwihangana ukamenya ngo n'ibyaha byase ndafuka amasenge ndahamagara Imana. Kandi ibyo ntibikora umugore gusa, sindiko mvuga ngo bikora umugore gusa. D'ailleurs umugabo niwe afite ama responsabilité menshi, kuko niwe Imana yahamagaye ubwa mbere, niwe yashinze igikorwa uwa mbere, niwe yahaye Edeni bisigura ngo umuryango wahawe umugabo. Umugabo ateza kugwanira urugo rwiwe, nta kwigira sindabibazwa. Umugore nawe uteza kubaha, niyo byaba bigoranye uteza kumwubaha kugira umwamira iki? Umwamira ivyama, umwamira imbuto. Ntimwihute gusambura, kuko ubu uri kurafasha Satani gusambura igikorwa cy'Imana. Kuko umugambi wa Satani ni uwo nyene yawutanguye kuva kera mu itongo rya Edeni. Imana igishiraho umuryango yatanguye kuwugwanya. Rero nawe uyu munsi uri kuramufasha, ukumva n'abakristo n'abantu basenga bizeye Imana akakubwira ko kwa Kanani sawa nta ngorane. Sivyo. Kuko harahutuma n'umuntu ubabaza umutima wiwe. Umva iki gikorwa ni cyababiri bantu b'Imana, ni cyababiri, si cyo umuntu umwe yogerageza ubundi akamunaniza. Ariko imbere kubijamo banze uvuge ngo mbega ibi bintu ngiyemwo bisabiki? Bisabiki? Hari kiguzi. Nusubira kwitwara nkuko wari umeze uri wenyene. Hariho wundi muntu wa muri kumwe. Ati utegerezwa kumva ikiriko kirababaza umutima wiwe, ukagitorera inyinshi canka ukajanka. Icyo akunda ukagikora kugira ngo muba amahoro. Uyu munsi wumva umva zaraheze, abana buzuye ibikomere. Niri kurabona mwibarabara abantu bagenda, uravye n'inyifato yawe urabona ko hari ibikomere mu bantu, hari umubabaro mu mitima y'abantu. Abana ugasanga hari na competition mu bavyeyi. Jeni ikundwa akaze ku mwana, mugabo uri kuramwica. Ubundi umuvyeyi yakwiye kubaha kuregwa mu rukundo rw'abavyeyi babiri, kuko Imana yahaye abana abavyeyi babiri. Ntiyahaye umumama gusa, yabahaye umupapa n'umumama ngo babarere. Kandi umwe wese afise uruhara rwiwe rudashobora guhinduka. Umwe ntashobora kuguzuza. Hariho uruhande rwa papa, hariho uruhande rwa mama. Rero musubize ikirenge hasi,
ibibagoye mubwira Imana. Imana muyishire hagati y'urugo rwanyu. Nawe ugiye kubakwa uri kurafiyansa, menya ngo ibintu ngiyemwo hariho uwabitanguje, hariho amategeko ngenderwa ko umugabo ateza gukunda, ateza guproteja, ateza gusengera, ateza gukorera, umugore nawe uteza gukunda, uteza kubaha, uteza kubaha, kandi ivyo adashoboye ukabikora, kuko hari ibyo usanga yari no kubikora mugabo bikamundana, mugabo kubera uri umufasha kandi Imana yaguhamagaye nk'umufasha ukabikora kugira ngo ibintu bigende neza. Imana yo mwijuru rero ibampezagirire. Mana Data rugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira kuko ndabizi neza umugambi wawe ni mwiza kungu, kuko ndabizi ni warutanguje, kandi iyo urugo rugwaye byinshi birapfa. None ndasenze ngo mpwe mu w'Imana agenderere ingo zirimo ibibazo aka kanya, dusubire kumva presence yawe, zisubire kungwa, usubire kuzunga, hasubire kuba amahoro n'umunezero hagati mu miryango. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, n'icubahiro n'amashimwe bigarukire wewe mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.